Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutunzi, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi mahanga, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ndi butangure ano makuru nkushikiriza ikinyoma c'umusore yitwa Olivier Irakoze. Nk'uko twabibahaye mu nkuru yo mu gatondo igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa kane 2024 nijoro twaronse ubutumwa bw'umwigeme hari muri Arabia Saudite yatabariza umukunzi wiwe yitwa Olivier Irakoze. Uyu mwigeme yari afise amakenga menshi cane ku bijanye n'urupfu rw'umukunzi wiwe yari yumvamwo igipfungu. Yadusabye kumutohoreza ivyabaye. Uyu mwigeme yatubwiye ko Olivier Irakoze yiga mu mwaka wa gatatu muri ISCAM kandi bariko bategura ubukwe bwobaye igenekerezo rya 17 z'ukumunani 2024. Olivier yasezeye umukunzi wiwe ku munsi w'Imana uheze amubwira ko aduze kuraba umuvyeyi wiwe agwariye ingozi. Yamubwira ko baduze na pick-up y'igisirikare. Inyuma wa mwigeme yaronse ubutumwa buvuye ku mugenzi wa Olivier yitwa Jean de Dieu amubwira ko Olivier yagize isanganya rya ya modoka, ko yakomeretse cane co kimwe n'abandi benshi, ko bose bajanywe mu bitaro natwe turashoboye vy'ikarusi. Umwigeme yarungitse abaryango kumurabira umukunzi wiwe basanga nta witwa Olivier Irakoze yigeze ahagwarira. Mu nyuma Jean de Dieu yamubwira ko Olivier bamwimuriye ku bitaro vyo ku Mutoyi kubera yari aremvye. No ngaho abo wa mwigeme yatumye barabuze. Asubiriye kurondera Jean de Dieu yamubwiye ko aronse amakuru ko Olivier Irakoze yamaze gucikana, acamuha ifoto y'ikiziga ca Olivier. Umukobwa yarabakiririje hose arabura iryo sanganya ry'abasirikare ryoba ryarabaye ku munsi w'Imana uheze. Niko kugira amakenga k'umukunzi wiwe yagandaguwe. Vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanye mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi ntunyemerere nkushikirize iri tangazo ryihuta ridushikiye rivuga ko umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba amenyesha abanyagihugu baba mu makaritsiye hari ku nkengera y'igisagara ca Bujumbura ko ikwiragizwa ry'umuyagankuba biciye mu mihora mito mito bihagaritswe vy'agateganyo kubera bari mu bikorwa vyo gutunganya gushasha itangwa ry'umuyagankuba ukwiye. Uwarongoye iryo shirahamwe Regideso harasaba kandi abanyagihugu baba muri karitsiye ya Ngagara bubatse mu mihora itwara umuyagankuba ko boba barahava vuba. Nayo mu yandi makuru ndi bugushikirize ngaha kuri ino mboneshakure ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashima ko ata myidogo ikirangwa mu rwaruka rwahora rwugarijwe n'ubushomeri kubera ubu bakuye amaboko mu mpuzu bagakora keretse ibinebwe bidashaka gukora. Ibi yabivugiye mu ntara ya Gitega ku munsi w'ejo mw'ihuriro ry'urwaruka ku rwego rw'igihugu. Umukuru w'igihugu yarashimye kandi aho Uburundi bugeze mu iterambere ugereranije n'ibihe vyo muri kahise. Ibi navyo bikava ku kuntu abarundi bamaze gukunda igihugu cabo bigatuma ivyo bakora bija imbere. Ndayishimiye Evariste akaba ahamagarira urwaruka kuvanga ubumenyi bakuye mw'ishure n'ubwenge bafise mu kwitunganiriza imigambi ibashikana ku iterambere rirama no gushika kuri ya mbonakazoza yo mu mwaka w'ibihumbi 2040 hishira umwaka w'ibihumbi 2060. Ese ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako
hama ubu dushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ku kinyoma c'umusore yitwa Olivier Irakoze. Nk'uko twabibahaye mu nkuru yo mu gatondo igenekerezo rya 17 Ndamukiza 2024 nijoro twaronse ubutumwa bw'umwigeme hari muri Arabia Saudite yatabariza umukunzi wiwe yitwa Olivier Irakoze. Uyu mwigeme yari afise amakenga menshi cane ku bijanye n'urupfu rw'umukunzi wiwe yari yumvamwo igipfungu. Yadusavye kumutohoreza ivyabaye. Uyu mwigeme yatubwiye ko Olivier Irakoze yiga mu mwaka wa gatatu muri ISCAM kandi bariko bategura ubukwe bwobaye igenekerezo rya 17 z'ukumunani 2024. Olivier yasezeye umukunzi wiwe ku munsi w'Imana uheze, amubwira ko aduze kuraba umuvyeyi wiwe agwariye ingozi. Yamubwira ko baduze na pick-up y'igisirikare. Inyuma wa mwigeme yaronse ubutumwa buvuye ku mugenzi wa Olivier yitwa Jean de Dieu, aramubwira ko Olivier yagize isanganya rya ya modoka, ko yakomeretse cane co kimwe n'abandi benshi, ko bose bajanywe mu bitaro natwe turashoboye vy'ikarusi. Uwo mwigeme yarungitse abaryango kumurabira umukunzi wiwe basanga nta witwa Olivier Irakoze yigeze ahagwarira. Mu nyuma Jean de Dieu yamubwiye ko Olivier bamwimuriye ku bitaro vyo ku Mutoyi kubera yararemvye. No ngaho abo wa mwigeme yatumye barabuze. Asubiriye kurondera Jean de Dieu yamubwiye ko aronse amakuru ko Olivier Irakoze yamaze gucikana, acamuha ifoto y'ikiziga ca Olivier. Umukobwa yarabakiririje hose arabura iryo sanganya ry'abasirikare ryoba ryarabaye ku munsi w'Imana uheze. Niko kugira amakenga k'umukunzi wiwe yagandaguwe. Olivier Irakoze womenya ko atari umusoda. Mu matohoza twakoze twaronse umwidondoro wa Olivier Irakoze. Twavuganye n'ababanyi biwe, abamwigishije, abo biganye, abagenzi biwe n'abandi. Mu nyuma twivuganiye na Olivier Irakoze ubwiwe. Olivier Irakoze avuka mu Gasura muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi. Ni umuntu yize mu mashure menshi cane. Yatubwiye ko yize kw'ishure ritoya rya Gisha, mw'ishure ryisumbuye ry'Ibuye, kuri lycée communale Gisha, kuri lycée municipale Kamenge, kuri lycée municipale Nyabagera, ku rindi shure ry'imyuga kuri Université des Grands Lacs. Akazi kiwe akaba ari ako gutanga ivyigwa vyo gufasha abana ku mugoroba batashe, ni ukuvuga cours du soir. Ikinyoma ca mbere ca Olivier kijanye n'imyambaro y'igisirikare akunze kwifotozamwo. Mu gihe hari abo yemeza ko hari umusirikare, akaba yemeje umukunzi wiwe ko yiga mu mwaka wa gatatu wa ISCAM. Olivier Irakoze yatwibwiriye ko atigeze aba umusoda. Yatubwiye ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 yagerageje kwinjira mu bisongerezi vy'intwazangabo ariko ko bitakunze. Yamazeyo indwi imwe gusa baca bamusangana ingwara ituma atoshobora kwinjira igisirikare. Ku bijanye n'imyambaro y'igisirikare yifotozamwo, yatubwiye ko ayo mafoto yayafashe ico gihe agerageza kwinjira mu gisoda. Ivyo umukunzi wiwe avyamirira kure ati igihe cose tuvuganye kuri telefone dukora appel video kandi aba yambaye umwambaro w'igisoda, akambwira ko ari muri ISCAM. Mu ncamake Olivier si umusoda, ntawuzi iyo akura imyambaro y'igisirikare akunze kwambara. Olivier Irakoze kandi ni muzima. Olivier Irakoze wenyene ubwiwe yatwandikiye akoresheje urubuga rwiwe rwa Facebook, yongera araduha inomero ya WhatsApp turavugana. Mu mwanya wa mbere yashatse kutwumvisha ko urubuga rwiwe rwibwe, ko ari abandi bahora barukoresha, ko ari abandi bantu bigize we bakoresha amafoto yiwe. Twamubajije ko WhatsApp yiwe nayo yigeze kwibwa, arabihakana. Duca tumubaza ingene ivyo abivye Facebook yiwe bavuga bisa n'ivyo wenyene yabwira umukunzi wiwe muri WhatsApp. Yabuze inyishu. Ku kijanye n'ifoto y'ikiziga ciwe yarungikiwe umukunzi wiwe, Olivier Irakoze yatubwiye ko abayirungitse bayivye muri Facebook yiwe. Olivier akaba avuga ko hari ifoto yo mu mwaka uheze, ko yigeze kugira isanganya araja mu bitaro baca bamushirako bandage mu maso.
twamweretse na hano ko ariko aratubesha mu gihe biboneka neza ko ari we yakoresheje urubuga rwiwe rwa Facebook kandi uwarungitse ifoto akaba ari uwo yari yahaye umukunzi wiwe nk'umugenzi mpfamfe, akanitwa ko hari nawe azobabera umuhagarikizi mu bugeni, ni ukuvuga pare. Kuva uwo pare atanze ubutumwa bw'isanganya rya Olivier ntiyigeze agaruka kuvugisha wa mukunzi wiwe, yagarutse kumurondera ari uko abonye inkuru twanditse mu gatondo ku munsi wa 17 z'ukwezi kwa kane 2024. Ivyo byose birerekana ko Olivier na Jean de Dieu bakoranye ico kinyoma. Iki kinyoma ca Olivier Irakoze kigamije iki? Biragoye rwose kumenya ico Olivier yashaka muri iki kinyoma kugeza aho yerekana ko atakiri muzima. Benshi mu bahora bahenda abakobwa bari mu bihugu by'Abarabu baba bashaka kubiba amafaranga, ariko umukobwa avuga ko Olivier ata mafaranga yamukuyeko. Umukobwa yari inkerebutsi itokwemera gupfa gutanga amafaranga yabiriye akuye. Kumbure Olivier yaragize ubwoba amaze kubona umurindi wo gutegura ubukwe ugeze kure, ikibanza c'ubukwe kigafatwa, anasanga mu muryango w'umwigeme harimwo abakomeye bashobora kumufata. Kumbure mu kwerekana ko apfuye, Olivier yarondera ukungene yiyonjorora mu mutego yitayemwo. Yihenze mu kubaka ikinyoma gikomeye, acinjizamwo inzego z'igihugu kugeza aho biboneka ko yoba yaragandaguwe. Aho naho umukunzi wiwe ntiyashobora kureka gutabaza. Amatwi adusumira ni uko ikibazo c'urupfu rwa Olivier Irakoze coba cari kigeze mu nzego z'umutekano. Urwaruka rwo kwiyubara cane. Hari ibintu bidakinishwa bishobora gukwegera umuntu. Kwibeshera kugeza aho wishira ko ibyaha vy'amaraso bikorwa na zimwe mu nzego z'umutekano ni agacamutwe. Hano ntidushimye kuvuga ivyo Olivier yagiye aribeshera. Ubukene buri mu Burundi buriko buratuma abantu benshi bakora amafuti. Urwaruka rwo kwiga kwifata no muri ivyo bihe bitoroshe. Akagohe tubandanya kugaha abigeme bari mu bihugu vy'Abarabu. Ni benshi bibwa n'ababahenda ngo bashaka kubakana nabo. N'iyo babonye ko bibwe, benshi bagwa mu wundi mutego bagaterwa ubwoba kubera amafoto y'ubwambure bwabo baba baratanze. Imana y'uyu mwigeme yahenzwe na Olivier Irakoze nuko yarikanuye ntiyagwa muri iyo mitego yose. Ariko rero hari ikibazo kigumaho. Iyi myambaro y'igisirikare Olivier Irakoze ayikura hehe? Ari mu ruhe rwego rutuma agumana imyambaro y'abasoda? Ni ikibazo gikomeye cane. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Nininahazwe. Nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwiwe kuri Facebook. Ndagushimiye wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.